iterambere no mu nkino zacu za basketball. Uno munsi ukomeye turiko turibuka incungu zibiri z'igihugu Ndadaye na Rwagasore. Munyemerere turakomera amashi ibikorwa byiza bakoze. Nagomba ndabwire yuko aha duhagaze hari intambwe niniya yakoretse itewe na Fondation Pax mu gushigikira inkino mu buryo bwivuye inyuma, kandi mukamuzi ko hari ingorane n'injyane zimaze iminsi muri basketball. Kizigenza Fondation Pax nyakubahwa Ndikuriyo Reveriyane tumukomera amashi, yabonye ko byokunda ko iryo nzane zihera aho batanga umukandida wabo atogwa 100%. Tukaba tunabashimiye abadutoye mwese, tuti basketball forever. Twagomba tubabwire ko kuno turiko turibuka incungu hari amajambo meza badushigiye. Duhere ku mugani atari umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuze ngo atari ubutware nyabwo nta terambere rirama rihaba. Abo bose barahuriye ku kintu kimwe, ikintu cyo gukorera hamwe no mu iterambere rirama. Rero mu izina rya Federation turashimira Fondation Pax ku ngabire y'imipira 300 bahejeje gushikiriza abakunzi bose n'ama association n'ama club ya basketball yose mu Burundi. Uhereye none abana bafite indoto zabo, Fondation Pax yifuza kwizo nzoto zabo zibatunga kandi zikabateza imbere. Tunabashimira ku mafaranga imiliyoni 150 bashize muri ligue shasha, ukamwa yumvise yitiriwe Burundi Basketball Pax League. Tubakomera amashina honyene niho bazanye intambwe ikomeye mu iterambere rya basketball. Tunabarime ko migwi izoja mwihiganwa rya ligue azoba ari migwi 10, 6 ivuye Bujumbura, 4 ivuye mu gihugu hagati. Ushishikare kwitegura no kwikomeza. Uru rubuga turiko niwe mucamanza akomeye kugira ngo iterambere rishwara igihugu cacu. Reka turangize dusozera duhamagara Kizigenza uw'abafana bahitsemwo kwitirira General du Peuple. Tumukomera amashi cyane kubera ni Kizigenza mw'iterambere, kandi Ndikuriyo Reveriyane natwe muri basketball tukaba twifuje kumuha icyo twokwita certificat d'honneur, itwayimuhereza akayakira. Ababona ko icyo yatumariye ni ibintu muri ko murabona ngaha, muce munyemerera tumukomera amashi. Mwekaze. Amashi menshi. There you go. Amashi.